ntage nyene numva ubunebwe nkabona bitariko birapasa cane sinzi ko bandoze sinzi ariko niko ndabisengera Imana ishoboze nsubire ngaruke uba bishikukibaza ati baba barandoze kubera ko ubunebwe sinabuhorana benshi ugikora mariage twavuga ati beka kirisi bigiye kugenda gute hari umuntu abona umuntu ukuntu ari umujene ukuntu aganira ukuntu yirekura ukavuga ati no muntu niyagera mu rugo ntazoguma yirekura kwa kundi nyene hari ukwirekura kwapungutse kuri Kelsia Dinette kuva aho bibakiye urugo canke aracari kwa kundi twari tumuzi kuva kera. Yes bakunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namaho muri hose reka ndabaramutse ndabifuriza ibihe vyiza abari mu gatondo reka ndabifurize igitondo ciza abari ku mugoroba reka ndabifuriza umugoroba mwiza abari mu ijoro nabo reka ndabifuriza ijoro ryiza. My name is Starboy the Sheep audio from Star TV audio from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose nundi munsi ugeretse nayandi mahigwe yo guhura nuno Kelsia Dinette umwe mu bakinyi ba filime novuga yuko twamenye ndetse n'ubu tugikurikirana uko biri kose nibaza ko vuba bashobora kudutamwa ibintu tukabandanya tukabikurikirana uko vyamye. Reka ndamuramutse ku yindi nciro bwa Star TV asa neza ameze neza cyane yambaye amarori meza k'umuntu waratuko kese meze neza sawa meze neza amakuru y'imisi amakuru ni meza namwe sawa ego ni sawa meze neza TV ni bon tumeze neza cyane ndabakumbuye ako twahebanye twese twahebanye ni hatari wambaye kurere nziza cyane impuzu itambara bari bo bose kubera ko uyambaye uri umuntu ufise umwanda iki cyafu oya bon bisanzwe ariko merci umeze neza mutama ameze neza mubeba ameze neza bose bameze neza umubebe ameze neza cyane niyo majambo tubwiye Kelsia Dinette inyuma y'igihe kirekire udakora ibiganiro ariko no munsi nuvuga yuko ndakujaniranije uno munsi nuvuga ko tuje muri surprise ya Alvera Muhimbare tuje kumushigikira muri rusange. Alvera Muhimbare kuri we niki bon umukinyi mugenzanje twamuteguriye surprise rero nayijemo urafatiranye urabitsikana nabuze cyane ku bitoro vyabuze nyene usanga umwanya ugoye usanga bigoye uko biteguye neza na cyane ko turindiranye igishika ino surprise kubera ko mbona hari indani hateguye neza ibintu bimeze fresh bimeze neza twarabiteguye kandi nizeye ko aza kuryoherwa cyane urabibona yuko bashajije ku majone ku mawhite ibintu bitese usanzwe uri mu bantu bakunda surprise iyo bishitse nawe ukazikorera ego nanje barakunda kubinkorera ndo je sinkunda bije en public sipendi au bitendi cyane sasa wewe wanakufanyia surprise bagukoreye surprise ni waba bateguye uburyo baza kubishira hagara barabitsi ko ntabikunda ibyo niyo mpamvu nyene ariko nanje ndabikunda kuja mu ma surprise y'abandi zerekana urukundo uranagaragara cyane mu dufoto twiza cyane ego haje utaraba stati yawe arahomvye nibisanzwe burya nta n'abantu benshi bayiraba kabisa. Yes warakoze mariage nyuma yo gukora mariage cyangwa ubukwe nuvuga ko vyabaye officiel si vyabose uno munsi umwiga mavuga ati ujya gukora mariage ni chance iyo chance Kelsia Dinette yarayironse kuva ukora mariage gushika kuno munsi ntiko uragaragara cyane muri filme habuze iki wihaye akaruhuko nyuma yo gukora mariage avuze ati reka niho umwanya nanje kugira manze nite urugo bimeze gute byose birimo nabanje ndindire ndabingene urugo kwanza gwifashe ndarutunganye umwana ndamushire ku murongo akure kwanza kabisa umwana akure kandi bigende neza cyane gushika kuri uno munsi ikintu wabonye kigoye mu rugo kuruta ibindi vyose kumbure n'umuntu ariko aradukurikirana ataragirirwa iryo bakwe ejo ashobora kugirirwa iryo bakwe akuba kugo rugo ikintu gushika uno munsi kikugora uvuga ati kino kintu kiragoye nubwo ndagishoboye oya nta kintu na kimwe kigoye ahubwo bisaba kwihangana ugasenga Imana ikagushoboza nta bindi ushatse kubigumisha birakugoma ariko byoroshe biroroha nyine donc ikintu cyoroheje kiroroha uyu kigumije kikaguma yego kabisa. Benshi ugikora mariage twavuga ati beka Kelsia bigiye kugenda gute hari umuntu abona umuntu ukuntu ari umujene ukuntu aganira ukuntu yirekura ukavuga ati no muntu niyagera mu rugo ntazoguma yirekura kwa kundi nyene hari ukwirekura kwapungutse kuri Kelsia Dinette kuva aho bibakiye urugo canke aracari kwa kundi twari tumuzi kuva kera
oje mu bijanye n'iki no kwambara no kugira haba kwambara haba gusohoka haba kuganira n'abantu buri umwe wese kuno waganira na buri umwe wese mugahuza ego nta na kimwe cahindutse kwambara na kumwe nambara kwa kundi gusa nyene umuntu birahinduka gatonya mugabo kuganira n'abantu ni kwa kundi nyene kuko je umugabo wanje ntazo kuvuga ngo arapfuha ngo ambuze uburenganzira bwo kuvugana n'abandi ariko ndagera aho ngeza nivyo tuvugana nivyo tuyaga abagenzi sinobaheba kuko kirazira guheba abagenzi kubera babonye umugabo abukoze nabi nta vyashitse mu gihe ugasanga abantu barakwikoze ko akavuga ati keretse dufashe kino kintu ugasanga wabasubije ati muribuka ko nubatse bino bintu sinkibikora nabikora kera hariho nk'amasaha ntashobora gukora ico kintu nk'ubu dufate nka tunaje mw'ijoro sishobora kuyikora ariko ku murango nta na kimwe sene yariyo yose ndayikina ariko mu bino misi nari nabihagaritse dore ko ufise Kersi Fashion vyarugaye canke warabihevye ndacakora ukora nyene urankenera ngo mbure umva umuntu agukenera gutora byose uranyandikira ati ndondera ndakeneye kano kabisa ko badida hajeruka ingozi ryari zibiri ubu ntukigenda ingozi nkuko wagendayo kera uvuga ati ubu ndubatse si gupfa kugenda mu rugo ubu sinkigenda cane kandi n'ibitoro urabitse kandi ikibazo nopfa kuvuga ngo uragiye bitateguwe ni ibintu vyo gutegura kabisa urubuga rwawe nuvuga yuko usanzwe upostinga ko ibikorwa twaheruka warudushiriyeho filme full movie twaranayiravye ndetse iranaturyohera ariko kuva igihe wayishirako haize igihe kirekire tutariko turabona ibikorwa vyawe habuze iki kugira tubandanye kubona ibikorwa vya Kersi bica ku rubuga rwiwe kirya gihe rero narushirako naciye nja mu bihe bitoroshe rero ico gihe gushika n'ubu nari nkibirimwo ariko ubu bisa n'ivyaheze bisa n'ivyaheze twitege yuko vuba dushobora kubona ibikorwa vyawe vuba ndashobora gutangura Imana ishoboje nuko nyene sigaye mfise ubunebwe bwinshi ariko ndagerageza canke biva ukwitaho cyane umugabo oyaye byo ntibisa kuko nawe abakeneye umuntu akora deja ntage nyene numva ubunebwe nkabona tariko birapasa cane sinzi ko bandoze sinzi ariko niko ndabisengera Imana ishoboze subire ngaruke uba bishika ukibaza ati baba barandoze kubera ko ubunebwe sinabuhorana oyaye abantu barashaka izuba ryinshi umuntu yumvira vyinshi abakunzi banje baranyandikira ko wabuze ibiki byagenze gute kandi wari umwigeme tufise muri filme wa mbere mu Burundi akazi oya sinari uwa mbere mugabo uruhande rw'iwacu twarabibona mugabo je ubwanje nanje nariyemera tu mugabo sinari uwa mbere canke sinari uwa kabiri nari mu bandi ariko reka twizere ko vuba bwangwe dushobora kubona ibindi bikorwa bije kuhirira ivyo wakoze kuva kera nakubwiye Imana ishoboje kampa ingufu ndashobora gusubira nkakora ngabo nyene Imana itabinyemereye ndashobora kubireba kuko na kimwe mwumvye gusa ndahomba abantu ariko ubayeho neza tu ndabona umusa neza nta na kimwe mbuze bravo uracopora kuko n'urutoki twawe ari tworoshe nyene ndacopora none reka gucopora gute mukozi abahaje umukozi nakora byose yes urumwe novuga yuko mu bantu bashigikiwe n'umuvyeyi wiwe na cyane ufise umuvyeyi w'umujene wogira ni mukuru wawe ibibazo byose wagiye urajamwo ntivyari bibaza ariko kwibaruka kugirane namye mbona mama waguma hagufi yawe nakayikano wobwira mama wawe kuva aho utangurira urugo rushasha gushika uno munsi mu vyamaze gukora vyiza byinshi byiza amaze kunkorera nuko adakunda ndabimubwira kenshi ku telefone kuri message ndamukunda nyene akomeze kunyitwararika kuko niryo jisho rya mbere mfise ndabirako niwe muvyeyi wa mbere basi ampa courage so je numva nto gutwara umwanya munini kubera ko surprise mu mwanya igiribe bariko baraduhamagara reka ndagushimire cyane Kersi kuri kano kanya gatumahaye nibaza ko tuzorondera umwanya wiyaguye kumbure dushore kuganira bikwiye yabisaha cyangwa isaha zibiri byose birashoboka ubu nico nzokuyama se kuturamukiriza umubebe wacu ndamubaramutsa nane ndabakumbuye ndataje abakunzi ba Star TV abakunzi banje naho nabahevye canke mwampevye ndacabakunda nibaza ko bizogenda neza ego okay
Gise bakunzi ba Star TV reka tumureke Kesi Dinete agira abe surprise ya Alvera Muhimbare kugira ntibave badukagura hano twicaye kubera ko harabona nibaza ko twobandanya ibindi bikorwa ni bon abakunzi ba Star TV nibaza ko nza kubaha show yose surprise kuniza kugenda yose muri rusangi Imana ibahezagire cyane amazina yanje ni Star Boy the Ship reka nanje nicare muri kino kibanza yari yicayemo kugira nanje ndawe ko noboneka kuri kamera. Yes ndabakunda cyane abakunzi ba Star TV kora sabone kuri Star TV kugira mubandanye kubona ibikorwa by'iwacu kuri Star TV na cyane cyane muri gwa rukundo shira urukundo imbere kugira ushigikire ibikorwa by'iwacu nushira inziga imbere nibaza ko uzobukoze amakosa cyane Imana ibahezagire cyane share up kuri mwese mudukurikirana Imana ibahezagire.